Shalom shalom bakundwa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni mwene data Nsengiyumva Herve agarutse mu kiganiro dukunda ijambo. Tugeze ku gice cya gatandatu, turi mu cigwa kivuga ngo itandukaniro riri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Tugeze ku cigwa cya gatandatu, abo tutabanye mu vyigwa biri imbere kugira ngo bibafashe gutahura, murashobora kugenda kubirondera kuri platforms YouTube ubutumwa bwiza kuri bose. Murashobora kubisangaho ibiganiro biri imbere kandi ni bike, nibimara umwanya muto, niho bica bibafasha gutahura kugira ngo tugende dufatanya. Mu kiganiro giherutse rero twako turaganira ku vyerekeye Aburahamu tumusanisha na Kristo n'ishengero. Twarangirije tugomba kuraba ugukebwa nk'ikimenyetso c'isezerano Imana yari yasezeraniye Aburahamu yo kumugira sekuruza w'amahanga, kuzomuha amahanga menshi. Twarasomye ivyanditswe bitari bike, twarasomye mu gice ca 17 c'Itanguriro, turasoma kandi no mu Baroma nagomba ko tuhasome gato Abaroma igice ca 4, dusome ku murongo wa 17 tugeze kuri 22 kugira ngo tuce turabira hamwe ivyo gukebwa. Ico kimenyetso cyo gukebwa, Imana yabwiye Aburahamu uti zina muhungu wese ku munsi w'umunani avutse azoza arakebwa. Ico kizoba ikimenyetso c'iryo sezerano. Turasoma rero mu Baroma igice ca 4 umurongo wa 17, haravuga ngo ivyo nivyo ivyanditswe vyera vyavuga igihe Imana yavuga ngo nakugize sekuruza w'amahanga menshi. Urumva aha Paulo ariko arasubiramo ivyo Imana yari yarasezeraniye Aburahamu abisanisha n'isezerano rishasha, ngo ivyo rero vyabaye kuko Aburahamu yizeye Imana ishobora kuzura n'uwapfuye. Kuzuka kw'abapfuye tukubonera muri Kristo Yesu, ngo niwe mfura mu bapfuye mu kuzuka mu bapfuye, n'uwapfuye ikarema n'ibintu bishasha ibikuye mu busa. 18 mbere no mu gihe vyaboneka ko atavyizigiro bikiriho, Aburahamu we yabandanije yizera, gutyo abasekuruza b'amahanga menshi. Yabandanije yizera, kubera ukwizera kwiwe bituma abasekuruza b'amahanga menshi, kuko Imana yari yaravuze iti uku niko abagukomoka ko bazongana. Ni ukuvuga ngo abizera bose umwami Yesu Kristo na byitwa ko bakomoka kuri Aburahamu mu buryo bwo kwizera. Nubwo abayuda n'abatari abayuda bose bakomoka kuri Aburahamu mu buryo bwo kwizera. Ico gihe yari afise hafi imyaka 100, ariko kwizera kwiwe ntikwigeze kugabanuka, naho umubiri wiwe wari umaze kuba akaheze, kandi na Sara akaba yasa n'utagishobora kuvyara. 20 Aburahamu ntiyigeze anyiganyiga mu kwizera isezerano ry'Imana, ahubwo ukwizera kwiwe kwagumye gukomera, kandi ivyo vyahesheje Imana icubahiro. Ukwizera kwacu umwami Yesu Kristo ngo bihesha Imana icubahiro. Kwizera umugambi w'Imana w'agakiza muri Kristo Yesu bihesha ubwa mbere na mbere Imana icubahiro, ubwa kabiri natwe bikaduhesha kuronka agakiza, bikaduhesha no kuronka ubugingo budashira. Imana ihabwa icubahiro. 21 yarazi ko Imana ishoboye gushitsa ico yasezeranye. 22 uko kwizera kwiwe kwatumye Imana imwemera nk'umugororotsi. Ukwizera niko gutuma Imana itwemera nk'abagororotsi twebwe abari muri Kristo Yesu. Ayo majambo avuga ngo Imana imwemera nk'umugororotsi ntiyanditswe kubwiwe wenyene. Nico gituma twavuze tireka turabe ko dushobora gusanisha Aburahamu na twebwe abakristo mu isezerano rishasha. Paulo rero arabimentioninze canke arabivuze ngo ntivyandikiwe uwe gusa, ngo we ubwiwe wenyene. 24 rero ahubwo natwe na yacu, kuko twizeye uwazuye umwami wacu Yesu Kristo amukuye mu bapfuye. Uwo Imana yaramutanze ngo apfe azira ivyaha vyacu, hanyuma imuzura mu bapfuye kugira ngo atume twemerwa nayo nk'abagororotsi. Imana ishime cyane. Iryo jambo nari nifuje ko ndarihera ko ryo mu Baroma, nararivuze mu kiganiro giheruka ariko ntitwarisomye. Reka rero turabe gatonya kuri ca kimenyetso c'iryo sezerano ry'uko Aburahamu yamusezeraniye kumuha amahanga menshi
kuyabera sekuruza. Ntitwasoma hajya mu gice cya 17 mu itanguriro, mugabo turabibona kuva ku murongo wa 6 kumanuka, ariho avuga ku by'isezerano byo gukebwa. Ariko reka turabe uko gukebwa mu isezerano rishasha, mbega hoho bitwigisha iki? Haravuga ngo muri we mwakebwe ugukebwa kutari uko mu buryo bw'umubiri. Muri we, muri Kristo Yesu. Ubu rero arazanye kwa gukebwa cyari nk'ikimenyetso cyo gukebwa k'ukuri Imana izozana muri Kristo Yesu. Cette fois-ci uko gukebwa ntikuri ku rukoba mugabo kuri ndani. Nibyo agira dusigure ngo muri we mwakebwe ugukebwa kutari uko mu buryo bw'umubiri. Nugukebwa mwakebwe na Kristo ko kubambura kamere k'icyaha, kuko igihe mwabatizwa mwahambanywe nawe hanyuma muzukana nawe, kugira ngo mubeho ubuzima bushasha mwaronse biciye mu kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye. Cya kimenyetso rero murumva ko cyo gukebwa, murumva ko gitoye insiguro. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa kibera indani Kristo Yesu ubwiwe ari wakora, ngo cyo kutwambura kameremere k'icyaha twandujwe n'umuntu wa mbere Adamu. Hanyuma ngo ico kikaduhesha hamwe n'igikorwa cyo kwizera Yesu Kristo, ngo kikaduhesha ubuzima bushasha turonka biciye mu kwizera umwami, ubushobozi bwazuye Yesu Kristo mu bapfuye. Turasubira turabe kandi ahagira kabiri. Ikigira umuntu mu Yuda w'ukuri si ugukomoka ku bavyeyi b'Abayuda gusa, kandi ugukebwa nyakuri si uko ku mubiri. Aha ni mu Baroma, two dusoma mu Baroma 2:28 na 29. Ahubwo umuyuda w'ukuri ni umuntu afise umutima utunganye imbere y'Imana, kandi ugukebwa nyakuri nuko mu mutima. No kuvuga ngo ubu rero bivuye mu mubiri bigiye mu mutima. Kwa gukebwa twabonye Imana yatanze nk'ikimenyetso iha Aburahamu ko bazokebwa ku mubiri, gihawe rero insobanuro y'ukuri ingene cyari ikigereranyo cya operasyon cyangwa igikorwa Imana ikora mu mutima. Twakibonye hajya mu Bakolose ko ari igikorwa gikorerwa indani mu mutima, no ngaha mu Baroma baragisubiye ngo mu mutima. Ico ni igikorwa cya mwemu w'Imana, si igikorwa cy'ivyagezwe. Igikorwa cy'ivyagezwe nivyo vyategeka ko zina muhungu wese ategerezwa gukebwa, mugabo na mbere yuko ivyagezwe bibaho igihe cya Aburahamu niho twuko turavuga, turabona ko bategekwa kugira gute gukebwa ku munsi ugira 8 abahungu. Mugabo rero ico kimenyetso ngo gisigura ngo ico ni igikorwa cya mwemu w'Imana, si igikorwa cy'ivyagezwe. Umuntu nk'uwo ashimwa n'Imana, hagushimwa n'abantu. Urashobora gukebwa mu mubiri ariko ntushimwe n'Imana kubera ko wakurikije amategeko. Mugabo ngo gukebwa ko mu mutima, ariko kwizera cyangwa arico gikorwa umwami Yesu Kristo akora mu mutima wacu, ngo mu kutwambura kamere k'icyaha biciye mu kwizera ubushobozi bwazuye Yesu Kristo mu bapfuye, hanyuma bikaduhesha ubuzima bushasha, bikaduhesha ukugororoka kuvuye ku Mana. Gukebwa rero cyari ikimenyetso cyerekana igikorwa umwami Yesu Kristo akorera indani muri twebwe. Umwami Yesu Kristo atugiriye neza kandi aduhe kurushirizaho gutahura aya majambo meza. Murakoze, tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Umwami Yesu abagirire neza.